cyane moto utaraza no kubivuga ahubwo je vyarambabaje ico nayivuze kenshi ku matifa agiye atandukanye nayivuze reka nunda bisubiremo yavuze nde Melanine mu kuvuga iyo jambo ari gihe muzana ibishobisho mu muziki aba basani bacu rega baramaze kumva umengo barahejeje nimuraheza muracakora hari ibintu byinshi mutarashikako nimurarondera n'amahera mu yaronye urumva ugaca mutuka n'abapromota babafasha iyo promotion hari n'abapromota bibwiriza atari amafaranga babasavye mugabo kugire mwebwe rero muvuga ati reka jewe nyamba ndose ududuke reka meko uyu naka je naramubonye na namba yiwe kuri page yiwe iriko reka ndamwirondere no ati bro ndungikira karimi kashikawe ndabinye no guhaya amamega ivyo rero ndabizi nabaguma basani b'abarundi ntaco bapfa bagwaye aho kubishigikira abarundi abakunzi b'umuziki ndundi kuki muzokwama mupinga nta munsi n'ubu musana azokwigira abemetse satubi yabemeje mugabo rero hajya ntabona ko yahejeje erega hajya yamaze gutobora urumva nta musani hanze yoja gusaba koraba y'imwima cyangwa nkakiri ko ijya ndirimbo yitwa ahani sivyo ijya ndirimbo urabona ko ifite amavyuzi menshi mu mezi make none hajya nkakiriko abari kurundi ugwego rero kwa kundi nakubwiye ntibazi kwidandaza amakolabo hagati yabo bashaka gukorana hagati yabo kujya nyene nyambuza umusani wo mu Rundi ashaka guma bakorana ngaha nyene muta bigera bajabuka baguma imbibe muta hari abasani bakomeye ngaha bubatse impome nta bomogwa urumva badakeneye kugwanira ku ubutaka urashobora kubuva wagenda kugwanira ku bundi ubutaka mu kindi gihugu ukanyiganza abandi abasani abandi ba artiste bubatse amazina mu bindi bihugu batanguye bafise ingeso yo kucafuza abaririmbye b'abarundi ijya ngendo yo gucafuza abaririmbye b'abarundi turatangurira kuri Cheval wewe nka wewe nk'umuntu ashikira umuziki w'u Burundi ivyo akora ubiha amanota ngaha Cheval ivyo akora Cheval ivyo akora uko no bivuga avuga byo ntacafuza gutuka muta izimbuga mu bisanzwe izimbuga oya ntatukana ujya mugabo je ndamaze kumutahura kukubera izimbuga hari ico bitwa gucangamura sivyo yavuga ko bamwe ari ndaya abandi ari mihimbiri abandi ari iki bugiye umvugo abari sawa ku oya guhanura ko muratuma baririmbye batababona neza mu ishusho bari bakora oya mu guhanura ntuca mu iyo nzira ariko arabibu uhanura kukijanye urumva nico ubona ari karacamwe kuko uvuze ati ngo ni ndaya utaramufatana indaya nyene cyangwa umufatire mu cumba kandi tubaramutse mwebwe mwese mudukurikirana bari mu Burundi hanze y'u Burundi turabahaye mwaramutse namwiriwe ravana umwe wese nawe rero soma neza John Mavuta kuri subscribe no mukore kugira ngo ibintu bibandanye bigenda gute bigenda neza cyane. Today is another day, another blessing, another beautiful day. Nkuko mubibona naje imbere yanyu mufise Jafari the Monster numwe mu bapromota b'u Burundi bariko barikora neza numwe ariko arazana akajagari muri industry ya 257 ikatumwakire na n'ijya mbere aciye ku rubuga karibu cyane Jafari the Monster. Merci beaucoup papa. Meze neza. Ndashima Imana kweri ko biri kuri iyi minsi muzee. Kuri iyi minsi. Sawa kabisa. Ubugwayi bwarahetse. Mu minsi yahera ko nabona wari watanguye kuzana ubugwayi. Narose imiti byari byagenze gute bro bibaho ingwaye irabaho urayigwara igakira yironkeye imiti ngwa bamwe baravuga nti ni waroze ngo demand sa ni waroze demand makuru agenda ngaha mu mihanda ati ni waroze demand uduhu uwo muco aya demana je nituranahura mva no banamoroze gute ariko demand uramunzi demanda muzi ndamuzi demanda muzi demana kuri Jafari the Monster amasigura gute mu kibanza ki muri kariyeri ya the Monster ni kubera bisa nkaho dukora akazi kamwe twakora akazi kamwe ataramera kujya yakura nk'ibijire nkora ariko benshi baravuga nti waje mu ishusho yiwe oya naje mu ishusho ya the Monster jewe nyene niwe naje mu ishusho yiwanje nyene niweza mu ishusho wundi gute ivyo biraba yari umumarayika rero yagize sa the Monster
turashaka tuganire ku muziki w'u Burundi Mm. nk'umwe ukurikirana umuziki wacu w'u Burundi umuziki wacu ubona gute uriko uratera imbere cyangwa hari byinshi byo gukosora kuratera imbere kandi ni hagiye uri kuratera imbere nawe wowe dufate par exemple nkawe uri kuratera imbere ntihabura intambamye gura nazo gusa uko nabivuga umuziki w'u Burundi uri kuratera imbere ariko n'abandi amakosa agaruka mu muziki abasani biwacu badashobora gukosora kandi mu makosa bayakosoye nibaza ko umuziki w'u Burundi mani wogera kure amakosa yaherera batariko barakosora amakolabo hagati yabo bashaka gukorana hagati yabo kurya nyene nyambuza umusani wo mu Burundi ashaka guma bakorana ngaha nyene muta bigera bajabuka baguma imbibe muta hari abasani bakomeye ngaha bubatse impome ntabomogwa urumva badakeneye kugwanira ku ubutaka urashobora kubuva wagenda kugwanira ku bundi ubutaka mu kindi gihugu ukanyiganza abandi abasani abandi ba artiste bubatse amazina mu bindi bihugu kugira umuziki wawe umenyekane hose nzo gumugwanira ngaha usaba korabo n'undi umusani wo ngabo Burundi urumva iryo niko sajyambere urumva ikindi naco hari abasani binjiye muri comedy kandi ico kintu je kuva kera na urabazi ndakubavuga urabazi bariyizi abantu bose bakina comedy ari abasani baca bimenya ntavyo dukeneye kandi je nzogoma ndabibabwira ivyo nuza mwikinisha comedy tubazi ko muri aba artiste ntavyo dukeneye none nyimba babonye ariho hari ubugari uri mu artiste woja kuvanga n'ibintu vyagukuye hasi kugera aho ugeze ugaca uvanga okay turaho nyene wavuze ko hari abaririmbyi badakora amakorabo ikintu nka Jafari do Monster impamvu yo bariyihe ituma badakora amakorabo gusa ubukene uburyo buke butuma batashobora kujya bukimbibe nukutamenya ari umuntu ashobora kugira amafaranga menshi kuri konti sivyo atazi ingene iyo avyaza mu musaro akarunkana menshi asumba hajya ajya afise ajya bitse hajya ugasanga amaheru yabitse kuri konti urumva akubise imyaka 3 aracabitse ntacu uri kura yavyazamo basuvuga ati reka ntume ngura n'imodoka ngaha urumva nazibiri zije mu ibarabara zizirazana viresema urumva nabo rero ukuntu bameze nabasani barayafise amaya nta mahera babuze sabakene kuko ziyawitibe zirabari ziya views si bipupi urumva bafise imbuga zige zitandukanya zibariha sivyo ibitaramo bararonka ibitaramo batangwa no kuronka bamwe imodoka bamwe batangwa no kuronka amamodoka basinya amakonta n'amakampani akomeye mugabo kugire bibwiriza ati jewe tugiye gukora umuziki uri international urumva kuburyo n'umunyamahanga ashobora kujugumira akangarara ibikunda nukutamenya rero hari bamwe mu ba influencer batanguye bafise ingeso yo kucafuza abaririmbye b'abarundi igengendo yo gucafuza abaririmbye b'abarundi turatangurira kuri Cheval wewe nka wewe nk'umuntu ashikira umuziki w'u Burundi ivyo akora ubiha amanota ngaha Cheval ivyo akora Cheval ivyo akora uko no bivuga avuga byo ntacafuza gutuka muta izimbuga mu bisanzwe izimbuga oya ntatukana ujya mugabo je ndamaze kumutahura kukubera izimbuga hari ico bitwa gucangamura sivyo uguhanura kuko hajya n'umwanya yikura muhanura ntumuhanura utwenga urumva par exemple nk'umupeti wiwawe bashobora kumubwira ati we kijya kintu uzokireke kandi ukamurira ko wazuye amaso nyene kukimubujiji urumva mugo imubwiye utwenga acabona nyene ni brage avuga ati muzehe ibirambwiye sivyo ni abimbwiye atwenga kameme ntari seri urumva ako twarabonye avuga ko bamwe ari indaya abandi ari mihimbiri abandi ari iki bugiye umvugwa bari sawa ku oya guhanura ko muratuma baririmbye batababona neza mu ishusho bari bakora oya mu guhanura ntuca mu iyo nzira ariko arabivuga uhanura kukijanye urumva nico ubona ari karacamwo kuko uvuze ati ngo ni indaya utaramufatana indaya nyene cyangwa umufatire mu cumba ariko akora bimwe by'abakuze urumva cyangwa unumuhimbiri utamugaburira utamutunze ahanibaza ko aba yahingamye kidogo ariko mugabo aje ahanura ku vy'umuziki je ndamutahura 100%. Ntanura ku vy'umuziki ariko yinjirira mu buzima vie privé y'abaririmbi. Mutajewe je ivyo nama mbona umengo ni mu vy'umuziki. Hoya aravuga ko ari mihimbiri ari iki
ivyo ro vy'imihimbi nivyo ntari bwumve uragenda uzobibona kuko jewe nkurikirana cyane abantu nzeya aba artiste jewe nkurikirana umuziki cyane sinkurikirana aba influencer kwanza ujyari mu gisati kihe mu influencer numu influencer aba influencer jisunda kubakurikirana nkurikirana ivyo muziki nkurikirana ivyo muziki we none mu influencer ndiwe bana rero 100% nawakurikirana ivyo kandi atari njyajya je sindi njyajya Jafari indirimbo Tel Aviv ya Satbi irasohotse ni indirimbo imaze kurabwa n'abantu barenga 400 mu minsi 3 gusa ico kintu kuri wowe kivuga kwiki tuvuge ko umuziki tugiye kubona uri kuri level imwe na ba Diamond ama views uyavuga kwiki ajya ama views nivyo ni fresh kubera urashobora no kurabana video amafaranga baratwaye kuko hari ibintu akeza karivuga sivyo none nkimba ajya ama views ageze hajya muri 3 jours sivyo iko muziki uryoshe kandi ndazaro beshi bataye kuvuga ngo ni boost oya none mwebwe muzoguma mupinga ibintu byanyu kugira ryari ha kubishigikira abarundi abakunzi b'umuziki ndundi kuki muzokwama mupinga nta munsi n'umu musana azokwigira abemetse Satubi yabemeje mugabo rero hajya ntabona ko yahejeje erega hajya yamaze gutobora narumva nta musani hanze yoja gusaba koraba imwime cyangwa nkakiri ko ijya ndirimbo yitwa ahani sivyo ijya ndirimbo urabona ko ifite amaviews menshi mu mezi make none hajya nkakiriko abari kurundi ugwego rero kwa kundi nakubwiye ntibazi kwidandaza Jafari turaho nyene reka tugaruke ku byara bibaye kuri Kiriko kuri Isanganiro Awards baratanze Kiriko yaraye aronse imodoka ya kabiri wewe nka Jafari the Monster ntumva ko umuziki w'u Burundi uriko uratera imbere ku rwego rushimishije Kiriko yarabikwiriye cyane ntiyarabikwiriye Kiriko yarabikwiriye ariko hajya cabona umengo yahejeje nturaheza musani wose uri kuranyumviriza nakaya n'isaha jewe demosa ko baniciye ku yintebe imbere ya kamera siko yandika ijuju je nkurikirana umuziki 100% kandi kuba umupromoter sikuvana kugira ngo page uca wita ngo ni naka promoter ngo ni naka promoter ngo nico bica bikwita ko umupromoter kuba umupromoter mon frère si vya bose bisaba muri update kumbuga ntubura amamega bimwe ro kuza rero ngakumbuga ugasanga ugiye ko rendi urumva ugashe usubirako vendredi iyo misi ngahe yose bari abantuze abapromoter niko mbwira abapromoter niko ndagora kujya nkuru mbajije ya Kiriko ijya mideo ko barayikwiriye urumva rero kwita umupromoter sikuza ngo kumbuga ngo ubonye ngo page yawe ngiraduze ngo cyangwa urusamara ikimeshi ngo poste wa postinze nguco witangura umupromoter oya rero Kiriko ujya muzugara ukwiriye kuko yarakoze kandi nibaza ko barabiye kuri kiya gikorwa ciwe mugabo rero nawe hajya aca yumva umengo yahejeje iyo niyo ngone y'abasane b'abantu hajya ashobora gusora umuziki yaheze umwaka ngo yahejeje ngo ufatisha gute utajabuka hanze y'igihugu sabe korabo n'abandi abasani bubatse impome na bomo kabisa Jafari the Monster umuririmbyi Double J bari muri genge imwe na Kiriko muri Birimani boy ariko wewe ntari karaboneka ngurane iri he harabatamwe kuvuga ati ngo Kiriko yaroze Double J amakuru amaze kuyumva oya makuru ntayo ndumva urumva hajya rero iyi muntu byamaze gufata biba vyamufashe umugisha w'umuntu ntiwibwa je ndazi yuko na Double J hajya ntaryohewe je ndakubyiza uko ntaryohewe reka atari karavugwa none ari kasinya ama contrat mugo ari karaba umupeti mbega je nagaruke muri je urazi ko Kiriko ari yadutse yahevye umuziki gihavuye muri Band Boy Double J niwe yirotura avuga ati reka jewe nzanu ya mupeti dukora umuziki none Double J byo bariko byankira he Double J sinzi ariko birankira mugo cyo ndiko ndahubwira coco kuko jewe nitubana sinzi ingene bimeze mugabo muri Birimani Boy hari y'umufungo none yabuze imistari none wibaza sinzi impamvu nta mafaranga abuze yo gukora audio video ico nico ca mbere coco muri Birimani amafaranga ari none tuvuge ko yacitse intege
ahubwo yacitse intege yabonye ujya mu peti yamaze kumukoma. Kazoza rero kabiri Mani Boy urakabona gute ibitanguye kumera nk'uko? Ni gusambuka kukubera iyo umaze kubona naka yagusumbije ugaca ucika intege nibaza ko ni ya nzira yo kubomoka. Urumva kumwe mari mwiyubatse ugaca usanga ibintu vyanyu mwubatse imisi myinshi ugasanga birabomotse mu gihe ubonye muto yawe cyo mukuru wawe agusumbije tiniko mwatanguranye hamwe ngo mwavanye kure ugasanga aragusumbije ugaca nawe ucika intege oya kora nawe akore kuko muri gengi imwe. Nibaza nta uhembwa ayasumbana nta uhembwa ayasumbana bose bahembwa yangana kuko bose bari ku kivi. Ariko Birimani Boy bro yamurakuye kuyikuza cyane mugakora nyamba kirikari karakora Double J nawe nakore sivyo bahurize hamwe kandi Double J ari talented sana ujya mutipa yezi no kwandika sana muta ahubwo je simbona impamvu atari kayari kuri ibintu vy'ibisasa. Avuga ko ari we ahora yandikira na Kiriko. Kiriko ivyo ntavyonzi ivyo rero ntavyonzi sinzi ko wamwandikira ariko cyo no kugira coco niba vyure Birimani imenywe no mu makungu avuga ati kujya kwa Wasafi yona Wasafi kuba Diamond hariya kujya nyine yamenyekanye kuko Wasafi urabona ko yasoye abasani bakomeye. Harabari n'ibyo bamaze imisi babitongora promoteri ba Desi. Iryo jambo uryumvise wewe n'inguvu bigutwara uri kura promoting umuziki urusha. Byarambabaje cyane muto utaraza no kubivuga ahubwo je byarambabaje ico nayivuze kenshi ku matifa agiye atandukanye nayivuze reka nunda bisubiremo. Yavuze nde? Melanine. Mu kuvuga iyo jambo ari gihe muzana ibishobisho mu muziki. Aba basani bacu rega baramaze kumva umengo barahejeje nimuraheza muracyakora hari ibintu byinshi mutarashikako nimurarondera n'amahera mu yaronye urumva ugaca mutuka n'abapromota babafasha iyo promotion ara n'abapromota bibwiriza atari amafaranga babasavye mugabo kugire mwebwe rero muvuga ati reka jewe nyamba ndose ududuke reka meko uyu naka je naramubonye na namba yiwe kuri page yiwe iriko reka ndamwirondere no ati bro ndungikira karimi kashikawe ndabinye no guhaya amamega ivyo rero ndabizi nabaguma basani b'abarundi naco bapfa bagwaye canke ntayo nta muko mubagiriza amahera bataba bafise oya nta mahera bafise je nama nabahaye n'akaburiro Diamond Platnumz ujya amafaranga yawe yarayaronse ujya arikagwanira kuba wa mbere ndabesha kabisa mu bisanzwe umuririmbyi mukoreye akazi bya lisanse ko aguhanaga sawa kuko ukoresha amamega ukoresha mega yiwawe nka jewe nkavuga n'umuhogo kuma urumva ugera soke nta numwegera kurondera nta numwegera ndondera kandi jewe nta nuwo nzokwigira ndondera nta numwe arigera ndondera kandi ntawe nzokwigira ndondera. Ibyo nibora biguca intege ubonye uri kurakorera umuntu atigera gushima muta sindabikora kubw'abasani ndabikora kubw'umuziki wacu gukunda umuziki w'u Burundi muri ya support nkeneye gutanga kugira umuziki wacu ugere kure. Ariko benshi birangira babihevye kubera kuba Desi muta je navyo nzoheba kukubera je ndakunda umuziki ndazi cyo ndiko ndagwanira ndaza abo basezo turabikora nabagumu ntaco bikura ngira no kuryama bararana impuzu n'amashesheti barayararana urumva ndabazi yuko ataco bikura sibo ndabikora kubw'impembo bazoma bajya ndiko ndabikora kubwo gukunda umuziki gushigikira umuziki kuko umuziki w'umuntu uteye imbere ndibaza ko n'abanyamahanga bashobora kumenya Burundi biciye mu muziki ndabeshe none rero mbonye nanje igihugu cy'uwanje giteye imbere kimenyekanye kubwo umuziki nandi ndiko ndatangamo support birangyohera guruta ayo mafaranga bama guko ndabazi nta nayo baguha kubera nabagumu je ntunzwe n'ivyanje se ntunzwe nawo basani. Sawa Jefadomos ndashaka ubwira abantu ko hari abantu bifuza kuba abapromota ndashaka tumenye mu kazi k'ubupromoteri bwanyu musanzwe mukora hari akarusho hari akantu mbega mu murongo udufaranga gute? Hari akarusho aho karusho bari bindi batabaha ari akarusho oya rega bajya bayirimbye hari aho bagaha n'abandi batagaha mugabo iyo ukora ibikorwa byo bikagira kure je nibaza ko bacorera ababandi bakora ibikorwa bikagira kure ibikorwa byawe ntibigera kure je ndaronga kubganye nkoresheje indi systeme yiwanje je nkoresheje indi systeme uronka gute kugira ngo tumotive abandi bashaka kuba promote asha ubu bikeneye sivyo ngako motive aranyegera kambaza ati mbe burya naye noronka ubugari gute karibu rero the monster ntushaka reko abandi babaho muta sivyo ku motive
kuko hagiye ushobora kubomora ibanga abatari mwaka kazi ugasanga binjiyeho ku bwishi uyu matungo hari ubu ntushaka ko abandi baba benshi akazi makori muri benshi oya ari amabanga atari yo kubomora ku mativi rega ibintu bikurikiwe n'abantu benshi reka tugushimire cyane Jafar merci beaucoup dushimira abantu bose ko baradukurikirana abatarakora sabone cyangwa se basura biri mu bikore kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza cyane